Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Turkiya atangaje ko akarere gakikije Istanbul kibasiwe n'umutingito ukomeye wakurikiwe n'indi mitingito mitoya irenga 50. Umukuru w'ubuyobozi bw'abanyepalestina Mahmoud Abbas yasabye ko umutwe wa Hamas wagarika kugenzura intara ya Gaza kandi ugashyira intwaro zawo mu maboko y'ubuyobozi bw'abanyepalestina. Mu Rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha rwatangaje ko rwataye muri yombi umunyamideli uzwi cyane Moses Twahirwa akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Tubafite n'ikiganiro cy'abagore muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa gatatu turi itariki ya 23 z'ukwezi kwa kane. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya Prudence Njumva hamaze kutugezaho muri make y'amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Vatikani iri gutekereza ku kuba yafungura bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero kurenza saa 6 z'ijoro mu gihe ibihumbi by'abantu batonze umurongo basezera mu cyubahiro Papa Francis aho umurambo we uruhuki. Kivunge cy'abantu benshi gikomeje kujya mu rusisiro hanze ya bazilika bategereje kunyura iruhande rw'isanduku ifunguye. Yajyanywe rero mu ntera nto cyane ivuye i Vatikani kuri uyu wa gatatu mu gitondo mu muhango waherekejwe n'inzogera zo mu kiliziya, indirimbo zo guhimbaza n'amashyi y'abari bategereje. Francis azaharuhukira kugeza ku wa gatanu nimugoroba mbere gushyingurwa ku wa gatandatu. Komisiyo y'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi yaciye amande aremereye ibigo by'ikoranabuhanga bikorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Apple na Meta, mu cyemezo gishobora kurakaza Perezida Donald Trump mu gihe hari impagarara zishingiye ku bucuruzi. Apple yaciwe ihazabu ya miliyoni 570 z'amadolari kubera kubuza abatunganya porogaramu zayo kuyobora abazikoresha ku bundi buryo buhendutse kurusha uburi mu iguriro rya Apple rizwi nka App Store. Meta yaciwe amande ya miliyoni 230 z'amadolari kubera gusaba abakoresha Facebook na Instagram kwishyura ikiguzi niba badashaka kubona amatangazo yo yamamaza kuri konti zabo. Apple ivuga ko iri kwibasirwa mu buryo butaboneye kandi ko izajurira. Meta yo yavuze ko EU iri kwihatira guhindura uburyo ikoramo ubucuruzi. Mu kindi kimenyetso cy'igitotsi mu mubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bisanzwe bifatanya nayo, ibiganiro byari biteguwe kubera i London bihuriyemo Amerika, Abanyaburayi na Ukraine byagabanyirijwe agaciro. Amakuru atangazwa n'ibinyamakuru aravuga ko Ukraine iri ku gitutu ishyirwaho na Amerika cyo kurekura ubutaka bwafashwe n'Uburusiya nka kimwe mu bigize amasezerano y'amahoro. Inkuru ya Dani Abahad murayumva mu ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Mu ndwi iheze ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru mu Bufaransa vyasiye n'ivyerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanguye kwiyegereza Uburusiya mu biganiro byo guhagarika imigwano. Ariko ibi bibaye bitumye haduka amadidane. Yaba umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika canke Steve Witkoff, intumwa idasanzwe ya Perezida Trump, bompi banse kwitaba inama y'i London. Ariko bwana Witkoff aracifuza kuja mu Moscow mu mpera zino ndwi mu muco ugira kane w'ibiganiro na Perezida Putin. Ubutegetsi bw'Uburusiya bushaka kuganira imbona nkubone na Amerika butitaye kuri Ukraine canke abayifashe mu mugongo biburaya. Bisa nk'uko Washington nayo ifise umugambi nk'uwo n'imiburiburi mu gihe cya none.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri kwishyira mu kato ikoresha nabi amahoro. Wang Yi yavuze ko ibindi bihugu byagombye kwishyira hamwe mu gushyigikira imikoranire mu bucuruzi. Hagati aho, komiseri ushinzwe ubukungu mu muryango w'ibihugu by'Uburayi Valdis Dombrovskis yavuze ko nubwo EU itari yaheba imikoranire yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yasobanuye nk'ikomeye iri no gushaka amasezerano y'ubucuruzi n'ibindi bihugu mu gukomeza umutekano w'ubukungu bwayo. Bwana Dombrovskis yavuze ko ashaka igisubizo ku mpaka z'ubucuruzi na Amerika, ariko ko EU izashyiraho n'ibyemezo byo kwirengera amasezerano naramuka atagezweho. Aya ni amakuru ya BBC. Umukuru wa Palestine Mahmoud Abbas yavuze ko umutwe wa Hamas ugomba gushyira intwaro hasi ukanareka ubugenzuzi bwa Gaza. Akoresheje imvugo irimo ibitutsi bikomeye, Bwana Abbas yasabye uyu mutwe kurekura abantu bafashe bugwate, avuga ko Hamas iri guha Israel urwitwazo rwo kwica abanyapalestine. Buri munsi hari abantu bagera ku majana bapfa. Kuki tudatanga bafashweho ingwate b'Abanyamerika? Mwanyana zimbwa mwe, murekure umuntu wese mufite hanyuma bishire. Mucecekeshe urwitwazo rwabo maze mure muturokoye. Ubushyamirane bwabo buturuka mu myaka ikabakaba 20 igihe Hamas yabonaga intsinzi mu matora y'abadepite n'ishyirwaho rya guverinoma. Bwana Abbas yashyize ku ruhande Hamas yaje no gufata ubugenzuzi bwa Gaza, ibwambura umutwe wa Fatah wa Abbas. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Turukiya aravuga ko akarere kahari hafi ya Istanbul kibasiwe n'umutingito ukomeye ndetse n'ibisigisigi byayo 50. Nta makuru y'ibyangijwe byinshi, ariko habaye ihungabana igihe abantu birukaga bava mu nyubako zarimo zitigita. Abantu 151 bakomeretse igihe bageragezaga gusimbuka bahunga. Jacques, urakoze Prudence Ngiyumva. Amakuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Umukuru w'ubuyobozi bw'Abanyapalestina Mahmoud Abbas yise Hamas inyana zimbwa mu ijambo rikaze. Yasabyemo ko uyu mutwe ureka kugenzura intara ya Gaza kandi ugashyira intwaro zawo mu maboko y'ubuyobozi bw'Abanyapalestina. Ni inkuru ya Sebastian Asha mugezwaho na Yvette Kabatesi. Niyo magambo akarishye avuzwe na Bwana Abbas kuva intambara yatangira i Gaza. Uwo muyobozi wa Palestine yakomeje gushimangira ko iki gihugu cyiteguye gufata ubuyobozi i Gaza intambara nirangira, ariko ubuyobozi bwayo bwakunze kunengwa n'Abanyapalestine kutavuga cyangwa kudakora ibihagije. Mu ijambo ryuzuye uburakari yavugiye i Ramala ku cyicaro gikuru cy'ubuyobozi bwa Palestine mu rusisiro rwa Cisjordania, Perezida wa Palestine yibasiye umutwe wa Hamas muri aya magambo: wa mwana w'imbwa we, rekura imfungwa ibintu birangire. Umwuka mubi hagati y'ubuyobozi bwa Palestine na Hamas umaze imyaka myinshi ubangamiye ubumwe bw'Abanyapalestine, kandi bigaragara ko ugenda uba mubi kurushaho. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Turukiya aravuga ko akarere gakikije Istanbul kibasiwe n'umutingito ukomeye wakurikiwe n'indi mitingito mitoya irenga 50. Nta makuru y'ibyangiritse bikabije yatangajwe nyuma y'umutingito wa mbere wari ufite ubukana bwa 6.1 ku gipimo cya Richter. Ibitangazamakuru byo muri Turukiya byatangaje ko hari abantu bakomeretse. Umutingito wari ufite 6.2 ku gipimo cya Richter. Ni inkuru mugezwaho na Fene Gakwaya, inkuru ya Fatima Serik. Hari imitingito y'isi yumvikanye hafi y'Istanbul inyeganyeza amazu yo muri uwo mujyi munini muri Turukiya, inatuma abantu bahunga bava mu ngo zabo. Umutingito wumvikanye mu masaa 6 yaho wari ufite ubukana bugera kuri 6.2, ukaba wumvikanye uturuka mu nyanja ya Marmara. Hari n'indi mitingito yumvikanye mu ntara bihana imbibi hamwe no mu mujyi wa Izmir, aho ni mu birometero 550 uvuye mu majyepfo ya Istanbul. Kugeza ubu ntiharamenyekana imibare y'ibyononekaye bikomeye, gusa hari inyubako imwe yari yavuyemo abantu mu gace ka Fatih yo ngo yahirimye. Abategetsi baravuga yuko abantu bagera ku 151 aribo barimo kuvurirwa mu bitaro kubera ukuntu ngo bagiye basimbuka ahantu harehare bamaze gufatwa n'ubwoba. Iyi mitingito kandi ibaye mu gihe muri Turukiya uyu munsi wa gatatu ari umunsi w'ikiruhuko, bivuze yuko amashuri na za kaminuza ndetse n'inzego za leta byari bifunze.
niyo mpamvu rero abantu benshi bari bari mu ngo zabo igihe byabaga. Abantu babarirwa mu majana bafashe icyemezo cyo kutarara mu ngo zabo ngo baraza kurara hanze. nk'i Beshiktishi, umwe mu mujyi utuwemo n'abantu benshi, abahatuye bahuriye ahantu ku mbuga hadatwikiriye. Umugore w'umukerarugendo wari uvuye mu Bwongereza n'umuryango we babwiye BBC yuko inyubako bari barimo Istanbul ngo yatangiye gutigita bikomeye nk'iminota igera kuri 5, ngo bari bari mu igorofa ya 8. ngo bahise rero bafata impapuro z'inzira zabo, bafata n'amatelefoni yabo, maze basohoka muri iyo nyubako. ngo abana bamanukaga barimo bararira, hamwe n'abandi bantu bari muri iyo nzu bajya guhungira muri pariki iri hafi yaho. Tukomereza mu karere k'ibiyaga bigari. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwatangaje ko rwataye muri yombi umunyamideli uzwi cyane Moses Twahirwa washinze ikigo cy'imideli cya Motions. Ibiro by'ubugenzacyaha byavuze ko Turahirwa yatawe muri yombi ku munsi w'ejo akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge. Hari hashize iminsi hatangajwe ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga buvuga ko ari ubwe bwibasira ubutegetsi bw'u Rwanda n'umukuru warwo. Gusa ibi ntaho bivugwa ko biri mu byatumye atabwa muri yombi. Ni inkuru mugezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Itabwa muri yombi rya Turahirwa Moses ryasakaye ku mbuga nkoranyambaga rishimangirwa n'ubutumwa bw'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kuri X yahoze yitwa Twitter. RIB yavuze ko umunyamideli Turahirwa akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge kandi ko yafashwe hashingiwe ku bipimo bya gihanga byafashwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibimenyetso bikoreshwa mu butabera Rwanda Forensic Institute. RIB ntiyasobanuye ubwoko bw'ibiyobyabwenge Turahirwa ashinjwa gukoresha, cyakora ngo iperereza ryo rirakomeje. Turahirwa Moses washinze ikigo cy'imideli cya Motions ni impuguke mu mideli yabyigiye mu gihugu cy'Ubutaliyani. Iki kigo cyashinzwe mu mwaka wa 2015 cyaramamaye cyane mu gihugu ndetse no hanze yacyo mu bakunze imyenda yahanzwe n'uyu musore w'imyaka 36, harimo n'umukuru w'igihugu Paul Kagame ukunze kugaragara mu mashati y'uyu munyamideli. Itabwa muri yombi rya Turahirwa rije nyuma y'igihe gito avugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo kwandika kuri X ko yakuze yanga Paul Kagame n'inkotanyi zose ndetse ko atarahinduka. Mu butumwa bwe Turahirwa yashinjaga inkotanyi kumufungira se kandi ngo zimurenganya ndetse ngo zikaba zaranamukubise ibiboko. Nyuma y'ubu butumwa abantu benshi bamaganye uyu musore bamushinja gutinyuka umukuru w'igihugu n'inkotanyi. Abo mu muryango we barangajwe imbere na se nabo bavuze ko bitandukanyije n'ibyavuzwe n'umuhungu wabo. Mu buto bwe Twahirwa avuga ko yari umuyoboke w'itorero rya ADPR, aho yari n'umuririmbyi, ndetse na se Aniseti Nsabimana akaba yari umushumba muri iri torero, uretse ko ubu ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Imyitwarire ya Turahirwa amaze gukura yakunze kutavugwaho rumwe muri rubanda. Yanenzwe cyane kuba mu baryamana bahuje igitsina, ikintu kidakunze kwihanganirwa n'abayoborwa n'amahame ya gikirisitu. Si ubwa mbere uyu munyamideli atawe muri yombi, kuko no mu mwaka wa 2023 yari yafashwe arafungwa aregwa gukoresha urwandiko rw'inzira ruhimbano ndetse no gukoresha ibiyobyabwenge. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Mukomeje kumva BBC Gahuzamiryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda, habari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live. Tugeze ku isaha ya saa 12:43 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi no mu burasirazuba bwa Kongo. Hano muri studio za BBC Londres tugeze ku isaha ya saa 11:43. Samirana radio yacu. Ibiganiro vya BBC kuri radio Isanganiro mu Burundi ni ku murongo wa FM 89.7. BBC Gahuzamiryango. Tugumeye aho mu Burundi, aho abahingura ikigazi kivamo amamesa bo mu ntara ya Rumonge batakibarizwa mu barangura imirimo ibangamiye cyane ibidukikije nk'uko byari mu myaka iheze. Bahoze basuka amazi mabi hava mu mayengero y'amamesa mu nzuzi no mu kiyaga Tanganyika, bikagira ingaruka nyinshi ku bidukikije. Ariko ubu bararonse ubuhinga bwo gutunganya uwo mwanda ugaca ukoreshwa nk'intabire.
abarimyi b'ikigazi barashima iyi ntambwe nshasha bakavuga ko n'umwimbu uri kuriyongera. Gildas Gihundimpundu yaragendeye bamwe muri aba barimyi maze adutegurira inkuru ikurikira. Gerard Ndikuriyo ariko arayora ifumbire y'umunyemwe kugira aje gutabira mu mirima. Turi mu karere ka Karevya muri karatiye Kanyenkoko mu gisagara ca Rumonge. Ndikuriyo n'umwe mu barimyi bafise n'amayengero y'ikigazi batanguye gukoresha ifumbire y'umunyemwe. Avuga ko yatumye uburimyi bwiwe butera imbere. Yantembereje mu mirima. Ngeretse ndagushikana urabona nka kijya kigazi nyene cyane. Kijya no kubera ivyo. Urabona karorero nk'iyi myumbati yose urabona aho twagiye turashiramo. Aho usanga era nk'ingene isa nk'iyi. Aha kera hasuku. Mugabo burabona ivu ryaramaze kwirabura kubera iki? Kubera iyo umunyene urabona nk'uyu. Aho urimwo? Aho urimwo. Aho iki giteye kuva ku nusu y'imetero mu kuzimu. Aho iki nko mu kwezi k'umunani kw'indwi muri babiri ntimukirandura. Intabire iva mu munyemwe ubutayizi yoshobora kuyitiranya n'ivu risanzwe kiretse ko yo ifise ibara ryirabura. Ndikuri yaremeza ko imusumbira izindi ntabire zose yahora akoresha. Urashobora gusanga itongo ridakorerewe urose nk'ibigazi 3, 5 mugabo nk'itongo rikorerewe nk'iri turimwo urabibona urashobora kuricamo nk'ibigazi 80 canke 100. Urumva ko akarusha ari kanini. Ubuhinga bwo gukoresha umwavu wamuka mu munyemwe bwazanywe n'ikigo kijeje guteza imbere ikigazi mu Burundi OHP. Jean Marie Niyonkuru arongoye igisata cyo guhingura ikigazi avuga ko intumbero kwari kugabanya ingaruka z'umunyemwe ku bidukikije. Ubu ngo amayengero awusuka mu mazi yagabanutse ku bice birenga 80%. Abonona ibidukikije bakoresheje umunyemwe amahinguro yagiye agabanuka cyane ku buryo nko muri Rumonge yavuye kuri 56 akagera kuri 9, muri Makamba yavuye kuri 68 akagera kuri 32. Ico ni ikorwa ca misi yose turiko kumbure turizeye ko mu minsi iza tuzosanga atahinguro na rimwe rishira umunyemwe mu mazi. None umunyemwe wimbuka ku rugero rungana gute? Itongo ridatabijwe n'umunyemwe twarabonye ko inusu ku mwaka, inusu hectare itanga nk'itoni imwe. Ariko inusu hectare itabijwe n'umunyemwe irashobora gutanga itone 4. Umunyemwe barawukoresha mu gutabira ibiharage, ibigori, amateke, dukuvuga ibiterwa byose bimbumba rugo. Nubwo intabire y'umunyemwe irikira kwira hose mu Rumonge, hari abarimyi batayikoresha, hakaba n'abandi bemeza ko batayizi. Oya je sindayakoresha kubera mbura umwanya wo kubikora. Kugira ubigishire mu kinogo wongere ubikureyo mu kinogo wongere ubikure mu kinogo bizane mu ndimo bitwara umwanya munini. Dukoresha amase y'intuzi y'ikizungu, aya mase y'ikirundi y'inka hama tukashanange. Ubu ikigo OHP kiriko gihimiriza ubuhinga bwo gutunganya intabire y'umunyemwe hakoreshejwe umuti w'ikizungu uri mu dukoko ico bita produit microbiologique. Utwo dukoko dutuma umunyemwe wuma n'ingoga n'akamoto kabi kakavamwo. Gildas Gihundimpundu mu Rumonge. Reka dukomereza mu kiganiro cy'urubuga rw'imikino mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereho neza mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Mukura Victory Sport yanganyije na Rayon Sport igitego 1-1 mu mukino ubanza wa 1/2 cy'igikombe cy'amahoro wabaye ku munsi w'ejo ku kibuga cya Huye. No mukino wahereye ku munota wa 27 nkuko byari byemejwe na Ferwafa. Iyo minota niyo uwasubitswe wari umaze gukinwa mbere yuko umuriro ubura ku kibuga cya Huye mu cyumweru gishize. Umukino wo kwishyura uzaba kuwa 3 w'icyumweru gitaha ku kibuga cya Pele i Nyamirambo. Nje mu Bwongereza igitego cyatsinzwe ku munota 94 na Matthew Nunes wa Manchester City cyayihaye intsinzi ikomeye cyane mu rugamba rwo guhatanira umwanya wo kuzakina Champions League umwaka utaha. Ibitego 2-1 City yatsinze Aston Villa byatumye irara ku mwanya wa 3 nyuma
inyuma ya Liverpool isatira igikombe cya shampiyona na Arsenal iri ku mwanya wa kabiri. Muri iri joro Arsenal irahura na Crystal Palace. Birashoboka ko abatoza bombi baza kugerageza kuruhura bamwe mu bakinnyi babo kubera impamvu zitandukanye. Arsenal ubu iratekereza cyane kurenza ibindi umukino wa kimwe cya kabiri ubanza wa Champions League izakina Paris Saint-Germain mu cyumweru gitaha, ni mu gihe Crystal Palace yo izahura na Aston Villa ku wa gatandatu mu mukino wa kimwe cya kabiri w'igikombe cya FA. Gusa icyo wamenya nuko Crystal Palace iramutse itsinze Arsenal bivuze ko ikipe ya Liverpool yahita itwara igikombe nubwo yatsindwa imikino yose isigaje. Nkiri mu Bwongereza kandi ikipe ya Manchester United ngo yakamejeje ishakisha rutahizamu Wolverhampton, uyu ni uwitwa Matthew Cunha, kandi ngo yiteguye kumurwanira igaramye n'amakipe nka Liverpool, Arsenal, Chelsea na Newcastle zose zishaka kumusinyisha. Gusa uyu mukinnyi watsinze ibitego 32 mu mikino 87 ngo ikinyabupfura cye kigerwa ku mashyi, ariyo mpamvu ngo ishobora guhangayikisha amakipe amwifuza. Uyu rutahizamu ukomoka muri Brazil amaze guhabwa amakarita 2 y'imituku muri shampiyona byamuviriyemo gusiba imikino 6 yose. Nge mu Butaliyani imikino 3 yo kwa gatandatu ya shampiyona ya Serie A yimuwe kugira ngo bitabangamira imihango y'ishyingurwa rya Papa Francisco. Umuhango wo gushyingura Papa ukomoka mu gihugu cya Argentine uzabera mu mujyi wa Vatican ku wa gatandatu. Biteganyijwe ariko ko imikino ya kimwe cya kabiri y'igikombe cya Coppa Italia hagati ya Inter Milan na AC Milan, uyu mukino wo urakinwa muri iri joro, naho undi uzahuza Bologna na Empoli ukazakinwa ku munsi w'ejo. Papa Francis yari umufana ukomeye w'umupira w'amaguru kandi ngo kuva akiri muto yashyigikiraga ikipe ya San Lorenzo yo mu gihugu cya Argentine. Nsoreze mu gihugu cya Espanye, ikipe ya Barcelona yarayitsinze Mallorca igitego 1-0 isiga mukeba wayo Real Madrid ho amanota 7, mu gihe Real Madrid iri bujye kwa Getafe muri iri joro. Ni mu gihe kandi umutoza wa Real Madrid Carlo Ancelotti avuga ko yishimiye igitutu cyo kuyobora ikipe ya Real Madrid kandi ko adahangayikishijwe n'ibivugwa kuri ejo hazaza he. Haracyari ibihuha bivuga ko ikipe ya Real Madrid iri mu biganiro na Xabi Alonso utoza ikipe ya Bayer Leverkusen kandi ko Ancelotti agomba kwerekeza muri Brazil byihutirwa gutoza ikipe y'igihugu. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana, BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana kuri aya makuru y'imikino. Mu kiganiro cy'abagore cy'uno munsi mugenzi wacu Alain Majesté Barenga adushikana ku mugabane wa Buraya, abagore b'abarundikazi baba mu bihugu bitandukanye bya Buraya bari hagati y'imyaka 35 na 36 na 65 nako bavuga ko batsinze ingwara zo mu mutwe zababangamira mu minsi iheze zituruka ku buzima babayemo i Buraya bakoresheje urukino rw'amaboko rwa basket. Kaze mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, ikiganiro c'abagore c'uno munsi kidushikana ku mugabane wa Buraya, aho abagore b'abarundikazi barenze imyaka 35 bahisemo kurwanya indwara zo mu mutwe zirimo agahinda gakabije, kwihebura, akabonge no kurwanya izindi ndwara zifata umubiri bakoresheje kwinonora imitsi bifashishije urukino rw'amaboko rwa basketball nk'umuti. Ico ciyumviriwe n'abahoze ari abakinyi ba kera b'imigwi ikomeye y'Ibujumbura y'abagore nka Les Copines na Les Gazelles baba mu bihugu by'Ububirigi n'Ubufaransa, cavuye gikwiragira mu bandi barundikazi nka bose babi Buraya. Imigwi y'abagore bari hagati y'imyaka 35 na 65 ivuka ku bwinshi mu bihugu bitandukanye vya Buraya, harimo nabize ugo rukino gushasha bakuze. Ushitse muri kimwe mu bibuga binoneramwe imitsi nko ngaha mu Busuwise, wakirwa n'akaruru k'abapfasoni bari mu kibuga. Mu bari mu kibuga harimo n'abarenze imyaka 50, bigoye gutahura ukoresheje amaso asanzwe ukuntu bagishoboye kudunda umupira. Lydia Tuyizere w'imyaka yaba 40 ari Paris mu Bufaransa avuga ko basketball y'abagore bakuze yabakuye iyo gotera izuba.
aho giye hataba siporo tuba twaragiye mw'ibarabara. Siporo ni ikintu ciza kigufasha kuva mu kazi mu bintu umva ngaho umuntu arakora ugasanga wakoze amasaha 12 ugataha akaba uteka akaba ukora ivyo mu nzu utagize siporo ngo uruhurire mu mutwe n'amagara y'umuntu, ahubwo ni ikintu kidufasha cyane. Basketball yamfashije dasamara, imfasha kumenyana n'abantu batagira uko bangana, gushobora gusubira kuba ngifite amagara meza uno musi ni kubera nkibandanye iyo basket. Umuntu agira amagara meza wararonsa abantu kabafite umutambukanye, bikenewe yuko abo bantu barera kugira ubarere bigusaba kuguma ufite amagara meza nayo muri siporo nta kidafasha mu bisanzwe. Iyo uvuye ku kazi hejuru y'ivyo ukaba ufise entraînement, ukaba ufise umwanya wo gukina basket, umwanya wo gukora ibindi bintu byose bitari vyiza usanga atawufise. Mbega none ni igiki kiruta amagara ko ibintu byose dufise ariko yadufise amagara. Ivyo bihuriye ko na Amani Ibaze aba mu gisagara ca Toronto muri Canada nawe nyene aza gushigikira abagenzi we biburaya iyo yaronse akaruhuko. Mu mahanga hari ukuntu umenga turabura umwanya mugabo wiyorganije neza ukumva importance ifise wihereye ko byose bigenda neza paka wihereza kwihereje kurayiburira umwanya mu gwigiriye priorité kubera utahura akamaro birakunda. Ico twunguka justement ni sport en général biragutuma ugira amagara meza physiquement, émotionnellement na mentalement hose harakwira. Donc bica bigufasha kugira amahorasyo meza muhira, biragufasha amahorasyo meza ku kazi, biragufasha kwiyumvira neza strategy y'ubuzima. Urumva ko utari wenyene mu buzima, ntibiba gusa ku kibuga. Nayo kubona hari abarenze imyaka 50 b'abagore bacigerageza kuba ari ugushirukanya. Nadine Nibigira asanzwe ari umushakashatsi mu kaminuza akarumwe mu mboneza muri iyo migwi, avuga ko atari intama yuri inzu kuko wabaye umuti utagira ushinge n'ibinini wavuye ubusaza n'indwara. Bifasha cyane gukiza novuga bimwe byokozwe n'abashakashatsi ba psychologue bigakiza imiryango bigakiza n'ikibano cyane ndumuhagarikizi mpuzamakungu muri volleyball ndumushakashatsi mu bintu batamenye bya criminology byo kurwanya ubisha, ndi umuvyeyi ashobora gufasha abakinyi icegera c'umugwi w'abagabo imboneza basketball y'Iburuseli. Ibyo byose ndabikorana n'andi mabanga y'urugo y'umuvyeyi y'ubushakashatsi. Amahanga aragoye, hariho abafise amasati runaka, abafise ubwene igihugu runaka, ugasanga bose bahuriye kuri umupira w'amaboko basketball ukabahuza. Ni ikintu novuga kuri jewe kidasanzwe. Ni hano dusozereye kino kiganiro c'abagore mwashikirijwe na jewe Alain Majesté Barenga. Mugira iteka nitekane mu byanyu no mu banyu. Urakoze Alain Majesté Barenga ku kiganiro cy'abagore. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye, hanyuma se waneguriye uwuhe mwenda nambarara? Murambabarira uwo mwenda rwose uwo ndumva ntawo nateguye, ariko nawe yari hariya mu nzu nta n'umwe wavuye. Mushaka wagenda ukambara iyo ushaka wose. Mbese ntacyo uzongera kumfasha njye mbyimenyera? Uzabikora uko ushaka rwose n'uburenganzira bwawe Kareme. Hanyuma zo wowe muri uru rugo uzakora iki? Ni 12:45 kuri BBC. Mbere yo kubasezeraho reka mwumve ubundi buryo mushobora kurikira ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC Gahuza Miryango kuri podcast.
ku basezerana abwira ko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Turikiya yatangaje ko akarere gakikije umujyi wa Istanbul kibasiwe n'umutingito ukomeye cyane wakurikiwe n'utundi dutingito dutoya turenga 50 naho umuyobozi mukuru w'ubuyobozi bw'abanyepalestina Mahmoud Abbas yasabye ko umutwe wa Hamas uhagarika kugenzura intara ya Gaza kandi ugashyira intwaro zawo mu maboko y'ubuyobozi bw'abanyepalestina. Ano makuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru, ku buhanga bw'ibyuma hari Derek mwakoze cyane witamo BBC gahuza miryango. Andi makuru mutumvise kuri radio mushaka kuyasanga ku rubuga rwacu rwa internet ni bbcgahuza.com. Thank you.